nous sommes arrivés, je viens de constater que chacun veut tirer les rideaux de son côté et dire que moi je suis informé dans ces sources-là. Mais j'aimerais peut-être attirer notre attention à des choses. Ceux qui disent que nous ne devons pas collaborer avec l'État, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, il y a quelque chose qui nous régisse. Par exemple, vous voulez ouvrir votre petite entreprise, nous allons toujours chez l'État. Ce qui prouve que l'État doit être informé de ce que nous faisons. uyu ni umwe mu rwaruka ruje ruva mu bihugu bitandukanye byo ku isi rukaba rero ruje mu nama yatunganijwe n'ikigo CD. Ikigo rero gisanzwe cyitaho abadandaza bato bato kugira ngo batere imbere kurusha uko baba bameze. Aimable Manirakiza umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigo CD aratwiganira igituma bashimye gutuma ko urugwaruka kugira ngo baruronse inyigisho ku bijyanye n'ubutunzi. Uno munsi twatanguje ikoraniro rihuza urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye cyane cyane bavuye hano mu Burundi, mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, abavuye muri za Cote d'Ivoire, harimwo ndetse n'abajava mu bihugu za Kenya, Maroc, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero intumbero y'ino hwaniro ni kugira ngo turabire hamwe ivyiyumviro by'abashakashatsi batandukanye, by'abahinga batandukanye, ukuntu ivyo vyiyumviro bishobora gufasha mu iterambere ry'ibihugu dusanzwe duturukamwo, ndetse tukerekana abahinga bakerekana ndetse n'ukuntu ivyo byose bishobora no gusahiriza mu iterambere ry'igihugu muri rusange ndetse no muri Afrika muri rusange. Rero rino hwaniro rizomara iminsi ibiri, uno munsi tariki 20 gushika itariki 21, tukizera yuko azoba ari iminsi ibiri idasanzwe izofasha mu guhindura ubuzima bw'indongozi z'ejo turi kumwe uno munsi muri ibikorwa. Mbere ikoraniro nk'iri murigirisha mbega amakoraniro yandi yaramaze kuba n'ibyo muvuze kuri izo ntumbero n'iyi ifise, aho mubona izo za mbere zashikanye muri ibyo bihugu muvuze, mbega kugira ngo bibandanye bigenda neza byo genda gute? Murakoze cyane, nk'uko mubivuze nibyo, rino ni inshuro igira ya kane dutunganya rino hwaniro ry'urwaruka rivuye mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Rero mugira muti mbega none kuva aho mwabitunganirije n'akahe karusho mumaze kubonamwo? Nuko biciye muri umugambi twise colloque francophone, nuko hariho ibitari bikeya tumaze kubona bifasha indongozi z'ejo arizo z'uno munsi, kandi kuko muri bo inyuma y'ibino vyigwa, inyuma y'ano mahwaniro hariho benshi muri bo uno munsi basigaye bikorera utwabo, twavuga nti aba-entrepreneur. Muri bo hari abamaze kuba abameshamakuru, abamaze kuvamwo abanditsi, hari n'abamaze kuba abigisha, ndetse hari na bamwe muri bo uno munsi basigaye bigisha abandi, bavuga bakaba bahinga mu bandi. Rero irafise igikorwa kidasanzwe, intumbero idasanzwe kugira ngo isahirize mu iterambere ry'igihugu. Ikindi naco biciye muri hwaniro nuko bimaze gufasha cyane kugira gukarishiriza ubwenge, ugasanga muri abantu usanga baronse izi nyigisho bakakarishiriza ubwenge, birafasha cyane, ndetse n'ibihugu bavuyemwo, za kaminuza bavuyemo cyangwa amashirahamwe, kuko benshi muri bo babaje baserukira amashirahamwe yigenga muri ibihugu bya ururimi rw'igifaransa. Rero bigafasha mu buhinga busanzwe bukoreshwa n'ayo mashirahamwe kugira ngo bagere ku yindi murindi wo kurangura ibikorwa byabo bya misi yose nk'amashirahamwe yigenga. Igihe muzogira muti
ibyo turiko turakora kandi n'ibyifuzo byacu byagezweko muri ibyo bihugu bizoba bimeze gute? Muri ibyo bihugu tuba dufise abantu bumva yuko ivyiyumviro n'abantu bishobora gufasha gusunika kure ibijanye n'iterambere muri ibyo bihugu. Ica kabiri, muri ibyo bihugu tuba dufise abantu batahura yuko intwaro rusange ari ikintu gikomeye kandi gihambaye kandi ijamwo abantu bose. Ikindi kintu tuzobura muri ibyo bihugu nuko ivyo kwiyungunganya bizokorwa atanzitizi zirimo. Muri ibyo bihugu nyene tuba tubona abantu benshi batahura yuko uruhara rw'abantu ruhambaye gusumba ubwo bafise inkomezi n'ingufu zitandukanye muri ino si cyangwa muri ibyo bihugu byabo. Nico novuga mu ncamake ku bijanye n'ico kibazo. Muri ibyo bishiko ko hariho pouvoir public ibihari nayo muraheza mukayisaba iki? Muri uno mugambi hariho umunsi tuzoba duhura n'abaserukira leta n'iyindi migwi mu kiringo c'ino ndwi yose, naho tuzoheza tuvuge neza ico tubasaba. Murakoze. Muri iyo myaka ine mumaze muri ko murategura amahwaniro, niyihe ntambamye mumaze kubona donc mu bijanye n'ishyirwa mu ngiro ziri inyigisho bijanye no bwigenge mwigisha cyane? Murakoze cyane. Muri iyi myaka ine buri mwaka abifuza kuza muri ino hwaniro buriya barabisaba bagapostira ligne, sinzi ko bivuga mu kirori mbwa barapostira ligne, hanyuma inyuma yo gusaba yuko boza muri ino hwaniro habaho umugwi uba ujejwe kwiga neza amadosiye yabo. Inyuma yo kuvyiga ko bagaheza bagakuramwo aho babona bashobora gutwara ijwi kure, gutwara ivyo bize kure mu bindi bihugu. Rero muri iyo myaka yose twagiye tubikora gutyo. Muno mwaka twaronse nk'abantu bashika 400 bashoboye kwiyandikisha, ariko dukuramo gusa 80. Rero mu gukora ico gikorwa cyangwa mu gutegura ico gikorwa hariho inzitizi zitandukanye. Mugabo kandi no mu shirwa mu ngiro ry'ababandi biga vya bindi twashiramo inguvu n'ubuhinga n'ubumenyi butandukanye, naho nyine habamwe inzitizi ugasanga vya bindi benshi muri bo twuko turagira inyuma y'ino hwaniro turashiraho novuga nk'umwihwezo w'abaje kugira ngo batubwire uko bagiye gushira mu ngiro, hanyuma mu nyuma turaheze tugakurikirana yuko ivyo biyemeje bakabishira mu ngiro. Rero twasanze muri bo benshi muri bagira bati dushikanye bino ivyo tuba twize, hari igihe usanga mu bihugu tuba turimo ukuguruka ibihugu byacu ni ibihugu vyugaye, ugasanga no gutahura vyihuse bino vyiyumviro bijanye n'ivy'ubutunzi, bijanye n'umwidegeri mu vy'ubutunzi ntibishoboka vyoroha. Rero ibintu nk'ibi bisaba ko abantu bahindura ingendo, birafata igihe kirekire ariko birashika. Site ni www.centerfordevelopmentgreatlakes.org. Rero kuri uwo murongo ngurukana bumenyi ushobora gusanga ko ayo mahwaniro atandukanye tuba twashizeho. Mugabo kandi hariho n'ivyo dushira mu ngiro mu bijanye no kwimenyekanisha ku marezo sosio, ku zindi mbuga ngurukana bumenyi. Rero aho hose turabishira. Hanyuma inyuma yaho turaheza ndetse ibiba byavugiwe ndetse no hano kugira ngo bije ahabona abatashoboye kuza bashoboye kubishikako. Tukifuza no mu myaka iri imbere ndetse yuko tuzobigira ikibiriraho kugira ngo abatashoboye kuronka akaryo canke amahirwe yo kuza muri izi nama bashobora nabo nyene kubikurikirana iyo baherereye mu bihugu byabo. La liberté négative, c'est uniquement permettre aux gens de réaliser permettre à moi de réaliser mon souhait de voyager à Paris. D'accord? C'est-à-dire éliminer tous les obstacles et les limites qui peuvent être dressées par d'autres personnes. Nous saluons également la présence parmi nous de nos facilitateurs qui sont aussi venus de très loin et laissant de côté leur travail quotidien pour venir soutenir notre plus grand programme d'éducation
Freedom Week.